tangazo twasohoye kuri iyi tariki ya 9 Kigarama muri umwaka wa 2022 twafatiye ubwa mbere na mbere ku rindi tangazo ryaheruka gusohorwa n'urya muhanuzi adasanzwe mu biro by'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ashinzwe kurwanya no kurandura n'imizi akabi k'ihonyabwoko, aho muri iryo tangazo yari yashimikiye ku kugene ibiriko biraba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umurwi FDLR n'abandi bawuyoboka bakomeje umurego mu guhamagarira kumara abatutsi. Akaba yarerekanye rero yuko ivyo vyatumwe nuko muri Kongo hahungiye abasize bakoze ihonyabwoko ku batutsi bo mu Rwanda, hanyuma bagashikayo ntibahanwe, gutyo rero akaba yaremeye yuko bihenze kubona babarekeye ngaho, arico gituma n'ubu uhakira karambare muri Kongo. Twebwe rero twaciye twishimikiza iryo tangazo ry'uwo munyamabanga mukuru ry'umunyamabanga adasanzwe, twibutsa ibisanzwe bihari by'uko udashobora kunegura ibiriko bikorwa n'iyo migwi yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda muri Kongo ukiyibagiza yuko mu Burundi igihugu kirongowe ariko arahera imyaka 18 na CNDD-FDD nayo ikaba yasinyiraniye amasezerano n'iyo migwi y'inkorabara nyene, n'iyo yindi migwi y'inkorabara ya ex-FAR, ico gihe ari ex-FAR na FDLR, bakaba yasinyiye i Bukavu mu 1995 itariki 22 z'ukwa gatanu, aho bumvikanye yuko bazobandanya bakorera hamwe ibikorwa byo kumara abatutsi. Kurabona ko bobo batigeze bakomanga. Ico rero twibutsa ishamwe mpuzamakungu ONU yuko udashobora kurondera amahoro muri Kongo canke mu Rwanda muri kajya karere wihojeje igihugu kirongowe n'abakoze ihonyabwoko. Iryo rikaba ari baratahandi rigira biboneka mw'isi yose, nta nahamwe wakoze ihonyabwoko amaze kumenyekana bamurekera ku butegetsi. Twaciye rero tuboneraho bwa kabiri umwanya wo kwibutsa ishamwe mpuzamakungu ONU yuko kubera batigeze bahanwa abo ba CNDD-FDD batwara igihugu batabibereye, batanguye kandi bakabandanya ibikorwa byo gupfobya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kandi ryaratohojwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU. Twarerekanye kugene kuva bagishika ku butegetsi amashirahamwe yibutsa akabi kyabishe ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bayabujije yuko atanarimwe ryo hirahira ngo rishire mu izina ryayo ikibanza muri bijya bizwi ko ariho bamariye abatutsi abasendeze FDD n'abaFrodebu babavyaye. Duca turerekana yuko mu nyuma ahubwo bagajuye yuko muri uku kwezi kwa Gitugutu 2022 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwasabye ayo mashirahamwe asanzwe agwanya akabi kabishe ihonyabwoko, yibutsa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi yuko boza gushira amashugwe ku ntatemwa ya Melchior Ndadaye. Tukaba twese tuzi haba mu Burundi haba ahandi hose yuko uwo Melchior Ndadaye yararongoye uwo mugambi wa Frodebu nyene wagomvye kumara abatutsi Imana igakinga. Tukabona yuko ako ari agashinyaguro, yuko ari kibi kirengeje, yuko bwa bundi umuntu yakoze ihonyabwoko batamwamiye ahubwo aho guheba abandanya yongereza ikibi. Twaciye kandi rero tubonera hakaje gusaba dushimitse yuko ishamwe mpuzamakungu ONU twihweje ingene ibikorwa by'iyo ntwaro nyene irongowe n'abakoze ihonyabwoko ry'ugomba kumara abatutsi byo kufobya igihonyabwoko bakoze biriko birabandanya ku murindi ukomeye, aho mu Burundi bashinze ico bise ngo n'umugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira severe, maze wo nawo ukaba ubwa mbere ukoresha wo wita ngo n'abatutsi kandi batari mu batutsi ngo bawuserukira muri uwo mugwi. Ubwa kabiri ugatora ahahambwe ibisigarira by'abatutsi bishwe n'iyo CNDD-FDD na Frodebu, bagaca babesha ngo ni iby'abahutu bishwe 1973, naho nyene muri ico gihe ca 2023 icari categuwe kwari ukugomba guhonya abatutsi, bigategurwa na ubu ujya muganga wabyaye izo sahwanya Frodebu nyene na za CNDD-FDD zigifukamye mu no munsi. Mugabo tukaba tuzi yuko intwaro yari ihari ico gihe yariko irahasha bariko bakora iryo shano byayishikiye igakora nayo, ugasanga yajaniranije n'abahutu batari muri uwo mugambi mubi. Niko rero guca tuvyishimikiza tukavuga yuko kugomba gukiza Burundi kugira ngo ihonyabwoko ryatohojwe n'ishiramwe mpuzamakungu ntirizimanganywe n'iyo ntwari ihari y'abakoze ihonyabwoko, yuko boshira iyo honyabwoko ku rutonde rw'ishirahamwe. Twaciye dusaba yuko boshira ku rutonde rw'amahano twibuka ku itariki 9 Kigarama ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi mu 1993 mu myaka yakurikiye kubera ryamaze gutozwa na Nations Unies. Hanyuma tuca dusaba kandi yuko kujya byari byasabwe muri kijya cegeranyo cakozwe na n'ujya mugwi wo gutohoza mpuzamakungu wagenywe na Nations Unies mu 1996 yuko hoba isentare
mpuzamakungu guhana abakoze ihonyabwoko ryo kumara abatutsi mu Burundi ko bobandanya rero bishimikije ububasha bahabwa n'amategeko bakakora ibishoboka byose kugira ngo iyo sentare ishingwe maze kakabikabisha ihonyabwoko karanduranwa n'imizi mu Burundi twoye kuba iciro ry'imigani aho igihugu gitwarwa n'abakoze ihonyabwoko bazwi bamenywe na Nations Unies ariko bakabandanya batwara